Bo kuba rero naramushizemo ndasokuvuga ngo wavuze ngo ni Zaidia Mokens navuze ati guy pretty Zaidia Mokens ibintu nk'ibyo navuga je naririmbye mu gongo aravuga ati bo ari abantu batibuka igihe naririmba My Sugar narigeze kuririmba ngo ndashiramo ba Mokens ndarashiramo ba Natasha ndashiramo ba Shanquine ba Estanisha ba Small Mama ariko nta numwe yigeze agira reaction ukwirikiragenda je ndiko ndabishima nuko byishimira kandi Imana ihezagira abantu bose bariko barayikurikirana bariko barayishitsa ahandi hantu ni vyiza cyane iravuzwa cyane irarabwa gose abantu barayikunda baraduha ama felicitation nibaza yuko keshi umuntu abakoze igikorwa abakeneye kubona amatunda meza batipe turavye impano yabo reka tubasupporting kubera ko Lobis niyo bishobora wenyine byose gufasha abana bashika batandatu bigoye kugira ngo byifashe wenyine ubukeneye andi masapoti yo ku ruhande baramwima ikibanza ariko buriko turira Kiratiro magazine urashaka kuvuga ati no muhungu ikibanza ciwe afise muri no industry sico calao yamba jewe ndakwemera kana so kubona abandi bavuga ati uno muntu nabizi mbega wewe niki kintu ushobora kubwira abantu badaha ikibanza ino new generation yavuze new generation ije izinzi inguvu iri kirazikura nimba ari ino covid-19 yavuye izana nayo yazanye inguvu aba new generation nayo ishiramo izindi nguvu kugaza hasoka produit nki mbega nka wewe nkiyeje gukora indirimbo apa ariko daddy ari we producer akubwira ngo ibintu bimeze neza abandi bantu bakumviriza bakuha ikibanza cagute wewe hamwe usiganurira ni wewe wongwanira jewe ngakira baby usijifanya superstar na kikizi so ishai hata kama we ni mzuri tena unatisha baby I got a pretty Zaidia Mokens tena wewe hauna kiburi baby trust me I'm not a liar because I love you till I die yo jengo kunda bimutakeka jewe shaka twubaka amateka baby bakunzi Kiratiro magazine murameze neza tuba tumeze neza buri gihe cyose reka tubashimire mwebwe amaze kugira subscribe kuri channel yacu abatayigira nabo turabamagara kuri channel yacu mbese subscribe ko subscribe yawe ni nk'urupapuro rw'umutsindo kuri jewe no muzi rero simavamo unagendera n'umushitsi umushitsi yamaze kutugendera muri studio yacu izina ryiwe je nkunda kumwita calao mugabo ushaka kuba umuzi kuri bizina araza kuturamutsa nkuko sanga turamutsa adukubitira akantu gato ya kundirimbo mwamaze kumviriza kugira ngo tuje mu kiganiro nyezina tumaze kumva ijwi ryiwe ijya ari musaza karibu cyane. Asante sana. Karibu cyane Kiratiro magazine. Merci beaucoup. Ndagiye no gusura kunyakira kandi ni swag bimeze fresh ndabona ko ibintu biguma bimeze bosa. Ayo Kiratiro magazine tugerageza kugira ngo dushimishe abari ko badukurikirana mugano twakoranye ubwa mbere bari baratubwiye ngo amajwi ntiyarameze neza mugabo kubera ko abadutwara baragerageza kugira ngo amajwi bayahindure n'impamvu ngira ngo no munsi igana bakwikirana no munsi kimeze neza cyane imeze neza rero ndashima gose kwera naje naye ndabona ko ibintu bimeze fresh biguma mugwa muri update kwera ndajyoye sana guys mwavyumvise cyane mu Kiratiro magazine naho kazi rero twe dushaka kubahereza tubahereza ico mushima abaza kutugendana nabo nyene bishimire akazi tubahereza calao abari ngaha ku Kiratiro magazine ibiganiro twakoze cagihe baragishimye mugabo bavuga ngo no mwaririmba neza ngo mugabo ngo amajwi ngo ntituyumva neza uno muzi rero turakeneye banzu bakubitira akantu gato bazugira ngo twinjira mu kiganiro tumeze neza cyane hamwe usiganurira
ni wewe wongwanira jewe ngakira baby, usijifanye superstar na kikizi so ishai, hata kama we ni mzuri tena unatisha baby, I got a pretty zaidi ya monkeys. Tena wewe hauna kiburi baby, trust me, I'm not a liar, because I love you till I die, yo. Jengo kunda bimutakeka, jewe shaka twubaka amateka, baby. Calao, iyi ndirimbo igituma jewe nayikunze hari ahantu mbega tugaruke gatonya ku ndirimbo, ino ndirimbo nyene tutaraza mu bindi bibazo kweka abaririmbyi mukunze kudisinga canke mukunza gushiramo utuzina tw'abandi bantu mu ino ndirimbo ukiririmba sinabwara bwayumvize neza mugabo ngiye nkaraba lyrics y'indirimbo yawe ntavuye nsanga waramuvuzemo ngo Mokenzi. Mbega Mokenzi ni iki kuri wowe? Mokenzi kweli je ndamukunda sana. Mokenzi n'umukobwa yitahura, n'umukobwa akora ibintu kandi ni nouvelle generation, ni nkanje, n'umukobwa yitahura, n'umukobwa mbona yuko akora neza, n'umukobwa umenga bafise vision ariko arakora ibintu shout out to na Mokenzi hari hose, ndaryoherwa n'ibintu akora kandi azotera imbere, ndavye ukuntu ariko aragenda. Kuba rero naramushizemo nasukuvuga ngo wavuze ngo ni zaidi ya Mokenzi, navuze ati guy pretty zaidi ya Mokenzi, ibintu nk'ibyo navuga je naririmbye umukobwa aravuga ati ari abantu batibuka igihe naririmba My Sugar, narigeze kuririmba ngo ndashiramo ba Mokenzi, ndarashiramo ba Natasha, ndashiramo ba Shan Queen, ba Estanisha, ba Small Mama, ariko nta numwe yigeze agira reaction. Murabo hanyuma rero urumva inyuma y'ibyo hakwirikira ikindi kintu, ndavuga ati n'abatagize reaction betetse yuko baba batashikiriwe na message yanje canke baba barayisuzuguye, ndavuga ati ntacyo bazoteba bemera. Guys, nukuba bimeze kenshi abaririmbyi barabivuga cyane mugabo yo nk'umurimbyi umugenza wakuvuze mu ndirimbo ngira ngo ugize aga reaction usabye umwereka nawe cyane byo muhinguvu do plus mugabo ibyo sivyo nankeneye ko tugaruka. Calao, jewe rero nanke uno munsi igituma nasohoye kwakira kandi nuko jewe ndi umuntu atembera cyane, jewe ndakeneye ko tuganira kuva ikigano cya mbere twakoranye uno munsi tunge kubonana mugabo uno munsi rero tuguma tubonane ku yindi ndirimbo. Mbega indirimbo wakoranye na EPD yitwa ari naturirimbe yitwa Ketina. Mbega iyo ndirimbo Ketina uri kuraraba ahantu urifuza ko ishika niho havuye ishika? Yari kwiragenda cyane ndiko ndaraba yakwijije ukwezi nibatwara n'umunsi kwezi niho kwa harejo nembo ukuri kiragenda je ndiko ndabishima nuko byishimira kandi vraiment Imana ihezagira abantu bose bariko barayikurikirana bariko barayishitsa ahandi hantu. Ni vyiza cyane, iravuzwa cyane, irarabwa gose, abantu barayikunda, baraduha ama felicitation. Nibaza yuko keshi umuntu abakoze igikorwa abakeneye kubona amatunda meza natwe kandi hari ibintu vyera, hari ibintu tera n'umunsi bikera nyuma y'amezi abiri, hari vyera nyuma y'amezi 3. Twebwe turi ngaha twibaza yuko ibintu bizogenda fresh. Nickita nyene turabona audio mugabo heze iminsi mikenya tubona video yayo. Mbega video bigiye byose ni management kwa province abikora canke ni mwebwe crew yanyu mvuga mutirika dukore akamugeza ndati ebana cyambere n'ubwo ati shout out to him Calao Beast Pro je ndamufata nka dad kubera gukora dufashije ibintu byinshi, aradukorera ama audio aradufasha ibindi bintu byinshi gose, aradufasha tugakora na video n'abandi benshi. Hari abantu nyene baba bitanga nyene bakavuga bati reka aba batipe turavye impano yabo reka tubasupporting kubera Calao Beast niyo bishobora wenyine byose gufasha abantu bashika 6 biba bigoye kugira ngo byifashe wenyine ubukeneye andi support yo ku ruhande. Guys, ni mama mutaraba video ya Ketina ndabatumiye mwene murabe ni video nziza cyane na video wanashakaje nkiyibona byarantangaje cyane kuko jewe nababona amaso mu yandi nani nifuza kubabona muri video no muri video kuntu bizo bimeze mugabo nasanze ari ibintu byiza cyane. Ndashaka rero tuze rero ku ndirimbo shasha
Mbega kuki Clovis itaraza kuri iyo ndirimbo shasha Clovis arababana kugira ngo ntimusohoke muje gukora mu zindi studio zo hanze sinibaza yuko yoba ariko aradufasha hanyuma tugaca tujya gukora ibikorwa mu yindi studio mu gihe nawe afite studio tuba dukeneye gukorana nawe nk'umuproducer twumvana nk'umuvyeyi ashaka kudukorera ibintu twifuza mu bisanzwe jewe simprefera studio je ndaprefera gukorana n'umuntu tutahura kumwe ibintu kwanza kubera ikintu cica umuziki kenshi no kuba ugiye gukorana n'umuproducer araho umuproducer gushiga abantu gishaka dukora indirimbo ya bro tuzokora umunsi none hagera wa munsi kazomba ngana bro ngo nta mwanya afise hagera uwundi munsi akakubwira ngo mane ngo ngunyarutse ngo kubera kuko ngo afise ibindi bintu ndiko nakora urumva ivyo biraza gutuma atandi igikorwa ciza muje gukora ya je ndakunda umuntu twisanzura Clovis twarabihurije ko twatanguye kubihuriza ko ataranatangura no kumufasha ya shout out to you Clovis urumva ko n'umuhungu wawe kwishimira ndetse akishimira ibikorwa umukorera ndetse uri kubakorera nka daddy nkuko bivuze na jewe sinohengesha ndabona yuko ibintu ukora ubakorera ari byiza cyane rero tacaka tuze ku ndirimbo shasha calao inyuma ya Ketina cewe nshaka kubongira ngo mfize amatwi atumva nkuko abandi yumva rega ibintu byo kwita amazina y'abakobwa amatitre yawe we ubushize twarabiganiriye mugano twakoze ubwa mbere twarabivuze turabivuga none wewe amazina y'abakobwa wewe cyane n'amatitre akorohera cyane kugira ngo ushobore je nibaza yuko umuntu yabasanga avuze ibanga jewe nibaza yuko niyo secret yanje fise muri music kubera music hari ibintu bimwe ikintu cyose muri business hari ibintu bimwe ukeneye kwisunga wowe yuje muri business kandi business usanzemo abandi si witanguje ukeneye kuvuga ati jewe nkeneye kuba special nkeneye kwitandukanya nabo kugira ngo business yanje nanje yinjire muri rwego rwabo binakunze ibarengane byihuta cyangwa ndabashikire byihuta binakunze ndanaberengane hanyuma je ni secret yanje igituma ndabigira kandi ni nyinshi kubera jewe nanka yuko hari umuntu azaza kuvuga ngo kubera iki waririmbye ngo Ketina ngo kubera iki waririmbye Angela ngo usanga ngo ari umudada mukundana ngo usanga ngo ari umuntu mucaye ngo mwahebanye oya jewe ababizi barabizi nibaza ko atana aba ex benshi fise gender ni business gusa ndiko ndabikora guys babize calao n'umuntu atwoza cyane gukora kwemeza neza yuko umuntu yaririmbye ngo sumexe wiwe neze ngo n'umukunzi wiwe cyangwa seki nizina rimuzamo uko nyene calao moja kwa moja abantu bakunda iratiro magazine n'abantu bakunda umuntu aririmba kandi abizi je nabikubwiye ko bishoboye cyane ndetse n'abamaze kudukigana ku iratiro magazine baravuga ati abantu umutipe arabizi bya hatari ndashaka rero udukubitire sivyo akantu gatonya indirimbo yawe shasha uko jewe nagiriye bako ryo kuyumviriza mugabo ariko badukigana ku iratiro magazine hari abataraja kuri channel yawe ya YouTube ngo ndetse ngo bayumvirize ndashaka rero udukubitire akantu gatoya kugira ngo tuzane ibibazo bitandukanye harukuntu ukunda ngo wari umuti nawe ugira utuntu bigatuma nguma mbona ko ari wowe nshuti jewe nkundi utwenze nkunda uko uteye n'ukurura abarenze do la fa sol la si do nitakwindia akanyimbo kazuri do la fa sol la si do nitakwindia akanyimbo kazuri baby ibintu nk'ibyo sinavuga byinshi guys je nama ndabivuga abantu benshi bazi kuririmba hariho ikibanza badahabwa ugasanga umuntu azi kuririmba cyane afite impano kandi ibintu bimeze neza cyane mugabo ugasanga abantu baramwima ikibanza ariko buriko turira bakwiratira magazine urashaka kuvuga ati no muhungu ikibanza ciwe afise muri ino industry sico calao yema jewe ndakwemera kandi ashobora kubona abandi bavuga ati uno muntu nabizi mbega wewe ni iki kintu ushobora kubwira abantu badaha ikibanza ino new generation abaza new generation ije izinzi nguvu iri kirazikura nimba ino covid-19 havuye izana nayo yazanye nguvu new generation nayo ishiramo izindi nguvu kugazayo hasohoka produit nk'iyi mbega nka wewe nkiyeje gukora indirimbo apa ariko daddy ariwe producer akubwira ngo ibintu bimeze neza abandi bantu bakumviriza bakuha ikibanza cyagute wewe je novuga yuko ahanini ibintu bihera muri twebwe bikaja mu bafana
bikaja no muri twebwe aba promoter abafana jewe ndegera mu bisanzwe je tuba turi kumwe na producer bane batangura kumva ibintu bwa mbere binashobotse hari abandi ba producer bashobora kumva igikorwa bakavuga ati it's good canke bakavuga bati aha hari akantu ko gukosora hanyuma jewe ndashobora kumvisha abaririmbyi bagenzanje reka ndagutera black jewe nibaza yuko abaririmbyi bagenzanje mba niteze felicitation kuri bo kuko hari ikintu kimwe ndaza kukivuga mu nyuma kijanye n'abaririmbyi bagenzanje abahari batoyi canke bakuze tuvuga ko badukurira ico ndaza kukivuga mu nyuma hanyuma nkumvisha no kuba promoter bashoboye gushikira hafi bamenyereye ibintu vya music bavuga ati igikorwa kimeze uku canke harakwiye gukosorwa hanyuma igikorwa gisohoke kimeze fresh yego ndaronka ama felicitation naho buvuga ati hari ikindi kintu kiba gikenewe gisumba ico ariko umuntu kugufelicita nico kintu ca mbere ciza jewe sishobora gusohora igikorwa nacumvirije jenyene na producer gusa ngo motive ngo noba numva yuko ndikwije ndumva yuko nabishoboye biba bikenewe yuko wegera abandi bantu kubera kuko abandi nabo bariko barumviriza ibindi hariho n'ivyo bitadushikira kubera tuba dufise umwanya wo kuguma dupanitse mu bintu vy'iwacu abandi bariko barumva n'ibindi bintu akavuga ati turiko turumviriza ibintu vyara bisohotse canke ibyasohotse ryari twumva kumenga wohindura ngaha canke ivyo ni ibintu nkunda sana je ndakunda umuntu ankebura sana gose ya hanyuma igikorwa kikaja hanze ari kintu guys gukeburana mumva ko ari navyo vyiza je muri commentaire iyo ngiye kumviza indirimbo y'umuntu runaka cyane muri bantu bariko baraza ndagerageza nkababwira ati aha aye iyo uhindura gutyaye cyangwa iyo uhindura byoba vyiza cyane nkavuga nti iki kintu wakoze kabisa ni cyiza cyane rero ivyo ni ibintu byo kwishimira cyane calao jewe rero ndakunda guha amahirwe cyangwa nkaguha ikintu runaka ushaka kuba nkaguhitishamo kugira ngo we uhitemo ikintu wabifuza wowe nk'umuntu yo guhitishamo ndazi ko channel yawe ya YouTube iracari hasi cyane umuntu aguhitishemo aho gagenda guhitishamo niba subscribers dufate nka 30 cyangwa 40 ahujemo subscribers 30 cyane akwemereye kuguhereza indirimbo we nkawe wohitamwe yiki ahubwo genda kwemereye guhereza indirimbo ugende gukora muri studio runaka cyenda gusa subscribers 30 we nkawe wohitamwe yiki genda ndagomba babonesa guys mwabyumvise abantu benshi new generation ya kino gihe bavuga ati jewe impano ndayifize kandi jewe no kwigwana kugira ngo ushobore gukora indirimbo mugabo ico nifuza ni sabone we rero ukora dukwikana ngakura tiro magazine sabone yawe urumva ko umufani mwari abayifuza cyane ndetse na jewe nifuza sabone nk'iyo mbwa uyimuhaye uwuye hama wahindukira ukaja kuri tiro magazine bibi bintu byiza cyane ibyo nibyo twifuza cyane tuve rero ngaho we tuze kuri abaririmbyi ariko no bintu tuzavugaruka ko naremvise impamvu ndiko ndavuga gutyo we kuko ndazi channel yawe ya YouTube iracari hasi cyane ndetse natwe we turacari ko turaza mugabo subscribers nico kintu twifuza nyamukuru abaririmbyi rero bagenzawe je maze kubona hari abaririmbyi nyene ubona iyo umuhaye link umenga yifata minene how yukoze indirimbo ukaha link umurirenzi mugenzawe cyangwa no mu link uramubwira ati umunsi munaka ti ndago azoze muri studio ndega nkawe nk'iyo umuririmbyi mugenza wamuhaye link yawe ukabona no comment cyangwa no what wowe agaciro kagute je nico nagomba kuvuga ko cyane soon ariho TV imwe twakoranye emission ndavuga kuri ivyo bintu hanyuma sinzi ko bayifuse sinzi ko ari bambwira ngo yagize ikibazo ariko peut-être yuko umuntu niyohora umuntu ko yavuze ukuri jewe nigabwira tiro magazine ubivuge kino kiganiro jewe nzobishirako jewe ngenda gutera black jewe ubwa mbere kubera uburyo urabona umuziki ndundi iki ibibazo biba birimo hari igihe udashobora kuronka uburyo bwo kuvuga ati reka nshike hajya nanje nkora igikorwa ciwanje iki mugabo ugasanga urahura nabo baririmbyi ndetse abastar nyene kandi abantu nyene mwemera nyene sana ababwira ati numvise ukuntu wowe wandika numvise ukuntu uririmba nta kuntu womana kamelodi cyangwa ukamba indirimbo ukumva ko ivyo bintu biguhaye courage bariho sishima ko bavuga amazina kubera kuko ngira ngo bwa mbere urumva uco usanga biteye polemique mu bantu
usanga babandi batanguye kugutuka ro. Hanyuma jewe nabayeho ubwa mbere hariho abo nafashije, hariho nandikiye imiziki, hariho nafashije ama melody turi muri studio kandi abastare bazi indirimbo zarakunzwe naje nkumva ndaryoherwa. Mu gikimbabaza ni kimwe ni kwa kundi umuntu acagenda akavuga ngo bana ngo indirimbo yaranduhishije bimwe bya Bruce Melody ngo mwimbaze ngo umuziki warambabaje. Ugasanga umuririmbyi ariko aravuga ngo uyu muziki warambabaje waranduhishije kandi uzi yuko ariko arabivuga ubibona. Mugabo nigeze navuga ati ebana uyu mupeti kweri yaramfashije. Nicyo kintu mba nkeneye. Jewe mba nkeneye yuko dukora ibintu biri wazi. Kubera iki yuko Beyonce canke R. Kelly canke nde bashobora kuvuga ati indirimbo nayandikiwe nanaka. Ni ibintu bisanzwe sana. Kubera kuko abantu ntibarihatire ngo nuko wowe ngurandika. Utaririmbye umuziki bakumva ko umuguye mu matwi neza. Nta kintu na kimwe bitwaye naho kwandika ni benshi bandika muga kubera ataririmbye neza. Turumva hari abapetsi b'abandagrawundi bandika amaverso kayumva kwera ukumva ati hariho n'abastare usanga nyene baca baducomoramo bakaturirimba. Ukumva umupeti kwera arandika mugabo ntatararangira yo kuririmba. Rero igikuru no kuririmba wowe waririmbye neza kuba umuntu yakwandikiye n'ibintu bisanzwe ni benshi barandikirwa. Hari abantu bicaye ngaho nyine bandikirwa mugabo bakaririmba bonyene. Je ikintu mba nkeneye ni giki, je sinkeneye ko tugaruka muri ivyo bintu ahubwo binambabaza muri iki gihe je nanje namaze kwinjira muri game. Hanyuma ugasanga wa wundi babandi bose umuntu nkiye link na comments kugira kwishure uza kumubaza none bro wumvise gute akakana akaca hengira nkenje akaca gusubiza akakubwira ngo yana ngo mane ngo ajya ahantu ngo ukuntu. Je simba nkeneye comments muri inbox. Gendo yandike hajya munsi ugombo namponde uri umuririmbyi mugenzanje. Hanyuma mugabo abantu bazovuga ati barasupportingana kumbe aramukurikirana kubera iki je nanje ndabakurikirana. Je nta muririmbyi wo ngaha mu Burundi numwe nakurikirana. Postinze ikintu YouTube kubera jewe je ndo munakunda kurondera nkagira amarosheshe namvise n'indirimbo ku radio ndenganye no ngaho ndashaka kushanijira YouTube nkavuga ati reka ndabuye muririmbyi nkaraba ibikorwa vyiwe binashobotse na comment nkayishira ko nimba badahantu hanyorohereza nkayishira. Ico kintu mba ndagikeneye abantu tugasupportinga kubera iki je narigeze kubona ikintu kimwe sinzi yuko wakibonye. Estanish indirimbo yiwe Harmonize yaraje aragira comment mu ndirimbo yiwe kubera ko umunyamahanga yobuza akagira ikintu nk'ico mugasanga Harmonize na Estanish ntaho bahuriye. Ni nko gufata jewe basi tugafata nk'ubu nka jewe na Kidumu kubera iki jewe nka Kidumu niyoza canke na Fizo canke na Sabina ntende ntiboza ngo agire comment ku ndirimbo yiwanje nkuko Harmonize yavuye yaragagira comment ku ndirimbo ya Estanish. No rero twebwe tureke kwerekana nkuko umenga ntituri kumwe kandi turi kumwe. Ndabizi yuko mu muziki cyane mu bintu byose muri business yose haba jalo mugabo mugenza we yakoze ikintu kigatoka mugiye ati felicitation bro kumbure arashobora no kukubwira ati sokwe byagenze ukuntu ariko jalo yo ntishobora kubura mugabo jalo yigire wewe ukoresha ingufu ziwawe uvuga ati nanje nokora gute mugabo ntucugira jalo ngo yako yakoze ikintu ciza ngo ubwo mupana ishavuri kurira si ibintu vyiza mana si ibintu vyiza bifa ko turerekana urukundo kubera ko tutagwerekanye abafana ntibazorutwereka. Guys ibi bintu avuze ni ibintu byiza cyane kuko najewe nigeze kubivuga mu kiganiro nakoze ubushize navuze ko mu baririmbye barundi barafite ikibazo kuvuga yuko indirimbo atari nayandikiye umenga ngo yo basuzuguritse gace mugabo byo wenda ndanabyemeza kuko nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi iyo uvuze ko iyi indirimbo uririmba atari uziyandikira bava ushira mu giti cy'abantu bataririmba kuva ati umuntu se n'umuririmbyi atazi kwandika indirimbo mugabo iyo utazi kwandika indirimbo bashaka kubona umuntu azi kwandika cyangwa azi kuririmba muvuga ati bino bintu ubigenza muga kwandika no kuririmba biratandukanye kandi hari abantu twoha indirimbo ngaha benshi bikabananira kuziririmba. Wewe nyimba ushoboye kuririmba ahubwo urakomeye kubera abantu nicyo bakeneye. Ntibakeneye kumva ngo wanditse gute wagize umufana nageneye kumenya ngo ibintu byanditswe gute akeneye kubona we waririmbye hajya akaryoherwa nta bindi. Ivyo kwandika biratandukanye no kuririmba nibaze bari kuramo tugusa complex. Kandi jene ndakubwira hari abantu bashobora kwiyumvira ngo umpetse ariko rabesha ngo biki n'ibiki
baje muri comment ndazi yuko ngaha arabaririmbyi benshi bakurikirana iyi emission bakurikirana Iratiro magazine bazoje muri comment bavuge bati bavuge sinkeneye abafana abaririmbyi bonyene bari bakurikirana kino kiganiro bavuga ati bavuge je nzobavuga. Guys mwavyumvise ko yabivuze byose yavuze ngo comment the ball mudashoboye no kwandika igira abantu bazi kwandika baguha umuti hama mukora ibintu bizima ko abarundi cyangwa abantu badukurikirana ntibaba bifuza kumenya ngo ikintu ngo caririmwe ngo canditswe nande bakeneye kumviriza agahogo kiwawe nico tunakeneye natwebe kugira ngo tumvize umuntu exactly uwari calao. Rero tugerageze tubaririmbira bari barukirana ku Iratiro magazine nk'abasozera jewe nkunda abantu baririmba cyane tugerageze tubaririmbire gatonya nk'abasozera igano cyo kugira ngo cyo tunonga tunabatumira baje ku Iratiro magazine kugira ngo turabe yuko twocunguza umwanya umwete igano ntigave kibarambira tutabaririmbira abo ku Iratiro magazine bakunda umuntu abaririmbira. Rero tubaririmbire gatonya kugira ngo turabe duheraheze mu kantu gasukuye cyane gatonya jewe nakunze uri kuraririmba indirimbo za kera nazikunze cyane kuraririmba indirimbo za kera sinzi ko twosubira inyuma gatonya ukanda akadirimbo waririmbye cyangwa waririmba kera muri bya bihe byanyu tukubitira akantu kuri kadirimbo ka kera so sinzi ngira iyo hano cyane espoir etamo umuntu oya nawe n'ubundi dukorana itabanze hanze ucumagiye. Okay sinzi yuko jewe nakunze je ntashwa fise ibo muvyo naririmba indirimbo yiwe indirimbo zose za kera zaba indirimbo nziza cyane zaba indirimbo zisukuye jewe akaririmbo kose wondirimbira ka kera gusa ukashiramo izo feelings zawe nyene nkakumva byonjohera cyane. Nibwiraga ko mbitinya yamara nta mutima ntinya mubonye kuri televiziyo uwayimena nkamusangayo mbonye ifoto ye ku capa umutima wanje urasimbuka mvuze ko mukunze batiwe ngubamenyo batsinda umuti wamenyo mvuze ko mukunze bose bamugwamenyo batsinda umuti wamenyo baturiya ni misi yikundira abamista uriya ni hatari yikundira abasitari baturiya ni misi yikundira abamista uriya ni hatari yikundira abasitari oh na na oh na na bro Konyoga nga praise God. None izi mpano je kenshi namavuga ngo impano abantu bafite impano ariko abantu bafite impano geheje ntitubaze tuziba abantu bafuje bagiza ariko iyi nayo nini impano nakugarukana yitwa calao waririmbye watubwiye byinshi kandi gusa je kintu nashimye cyane wavuze hakintu wavuze cy'abaririmbyi bagenzi ko bogerageza bagafasha abandi bariko barikora akunkiye linki to your best bikore umukore naho kugira ngo arabe ko eje cyangwa ya ejo azashaka ikintu kizima. Iri ni jambo rizima bambwiye no shaka gushigikira cyane ikintu cy'uko utifuza umuntu wango promotion ngo y'indirimbo ngo runaka ahubwo daboro subscribe ko ari wifuzana cyane. Calao nko mu guhera hezigano cyacu abiko badukirana ku Iratiro magazine bo barakuzi waje kubabwira mugabo tumwe tubibutse cyane yaho kugira ngo ejo cyangwa hirya ejo ni ikiganiro bakiraba ntibaze bariho kugira subscribe ku channel yaho ko ntara ntibibagire bataragenda iwanje kwa basiye bagize subscribe ngaha nyine bagenda like comment byose na share bace bagenda kuri channel yanjye barabe Calao barabe ibikorwa byaje bagire subscribe like share na comment uko nyine kubera biba bisumye urumva haraje ibintu byinshi urumva bitagira n'igitigi kandi Imana ibahezagire ndabakunda sana nje ndabasabira gusa kugira imigisha amahera n'amahoro byose kuko turi kumwe ndazi ko tuzoshika. Guys yavuze byose ngo turi kumwe twese ibintu byose tuba tubifise twese mu biganza jewe nawe turi kumwe tuba tufise mu biganza yavuze tugiye subscribe kuri channel ya Iratiro magazine nayo yahereye ko hamavuga tuvuye ku Iratiro magazine tugenda kuri Calao nk'abatabizi kubyandika ni CALAO
calao. Oh, yeah. Wava. Ndabishoboye no kubivuga ngira ngo ndumuhatari mu bintu nk'ivyo oyi. Calao reka ndagushimire cyane. Nejo cyangwa higeje niba ufise ikintu kizima ukeneye kuratira abo, kiratiro magazine. Ntuzubagire kuza. Urahawe ikaze ngaha. Yeah, merci beaucoup. Nanye ndabashimiye cyane kuba mwanyakiye nka Kiratiro magazine. Ndashimiye abantu bose badukurikirana. Abantu b'umushima bakomeze babwira n'abagenzi babo baze baraza badukurika kubera byinshi biri imbere. Yeah. Guys, mwakoze kuturaba ngaha Kiratiro magazine kuri mikro je wenyene Clovis na FC umugenzi umutumire yatugendeye no munsi ni Calao. Nyuma ya kamera yari Espoir. Mwakoze cyane. Ciao ciao. Hey. Macfalao.